twe twabaga mwagura musozi guraho hamwe na ira regime niho twatorotse tuvuye ariko haracari haduye nyinji abanzi b'u Rwanda ndetse abana b'abanyarwanda bakaba babashuka bababwira ko baramutse batashe bakavariye bakagera ku butaka bw'u Rwanda babica. Hariho uwitwa Rangunda ariwe Kibongi niwe komanduriyo kusemusi na FDLR akabavuka no mu mudugudu wa Camabuye. Hejuru tena hari y'idefense yacu, hejuru y'idefense ye akaba ariho witwa Njimimana Eric nawe akabavuka mu Bigogwe. Mu mashusho ariko arakwirakwira ku mbuga nkwaniro cange ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'amasanamu amwe namwe ariko arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, haba zimwe zerekana by'umwariko n'ibimenyesha makuru byanga mu gihugu cyaciza cy'u Burundi ndetse n'imenyesha makuru byo mu Rwanda mu gihugu cibanyuka biriko birandika ndetse biragaruka kuri ayo mashusho n'ayo masanamu ariko aragaragara. N'amasanamu yerekana bamwe rero mu ba FDL ndetse na FARDC by'umwariko cyane cyane abiganjemo muri FDL ndetse n'abazarendo bamaze kugenda baratoroka igisoda ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu nyuma y'iko bamaze imisi bariko baragwana by'umwariko barafatikanyije n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya misi yose yaby'umwariko byo guhangana n'umuhari wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya mashusho by'umwariko uyakurikiranye neza arerekana bamwe mu basoda biganjemo abakorana na FDLR n'abazarendo basanzwe barakorana nyine n'igisoda ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kizwi nka FARDC, bakaba basanzwe barakorana n'igisoda c'u Burundi mu rugamba basanzwe barahanganamo n'umuhari wa M23. Ni mu nyuma y'iko rero ku ruhande rw'u Burundi bamaze igihe baragaragaza ko rero by'umwariko atamikoranire bafisanye n'imihari irimo nka FDL ndetse n'abazarendo by'umwariko, ariko kandi ku rundi ruhande barasa n'abaherutse kubyemeza mu kiganiro n'abamenyesha makuru by'umwariko urongoye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo akaba yarashimangiye ndetse arerekana byinshi bigaragara by'umwariko mu bikorere y'igisoda cabo ndetse n'uruhara bagira rero mu ngwano ziriko zirabera ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'iko amaze imisi hariko haragaragara ibigendanye n'urugamba rutoroshe ruriko ruratwara ubuzima bw'abatari bakeya, ruriko ruratwara by'umwariko abasoda b'abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru yamara dushikira cange akomeza kugenda radusumira akaba ariko yerekana ubuje rero by'umwariko abangaba bari basanzwe barakorera muri FDL ndetse n'abazarendo bamaze gutoroka igisoda cabo bakishikana by'umwariko mu gihugu c'abanye c'u Rwanda by'umwariko mu nyuma y'iko babona yuko ubuzima bwabo butifashe neza. Baratanze ubuhamya rero bigendanye n'uburyo baba bafashwe cyangwa ubuzima baba ariko barabamo rero by'umwariko muri icyo gihugu, aho biriko bigaragara ndetse baranerekana neza yuko rero by'umwariko abenshi muri bagenzi babo baca baricwa abandi bagaca barahura n'ibibazo biremereye cyane. Mu nyuma y'iko rero basigura yuko abenshi muri bagenzi babo iyo bariko barapfa by'umwariko cyangwa se iyo bagwanye bagapfira ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamwe baca barahasigara abandi bagaca barajya kuvurirwa hamwe rero by'umwariko mu mavuriro ya leta by'umwariko, haba mu gisoda c'u Burundi by'umwariko haba igisoda ca Kongo, haba abazarendo n'abafideli bose bakaba baca baravurirwa hamwe muri rusange. Mu kiganiro cacu cuno mwanya by'umwariko kwa gatatu kwigenekerezo rya 22/0/2025 turarabira hamwe rero ubuhamya bw'abano basoda aho bamaze kugenda baratangaza byinshi amabanga amwe namwe ariko arakorerwa ndetse n'amarorerwa ndetse n'ubugizi bwa nabi ariko barakorerwa abanyagihugu cyane cyane nga ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara. Turarabira hamwe rero ibigendanye n'ubuhamya bamaze kugenda beratanga aho turifashisha ibimenyesha makuru byo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda byamaze kugenda birabaganiriza bakagira byinshi basigura ku bigendanye n'urugamba maze imisi bariko baragwana ndetse n'imigambi, haba igisoda c'u Burundi aba FDLR ndetse n'abazarendo na FARDC ya Kongo basanzwe yarafisiye u Rwanda. Mu nyuma y'iko rero z'umwariko urugamba rugikomeje ndetse rugikomeje kugenda rurafata indi ntera. Kaze kuri mwe mwese mubane natwe 5/5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kukashikiriza kuri Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yibutsa kandi agezweho aragaruka kubikomeje kugenda biravugwa muri rusange. Kaze kuri mwe mwese by'umwariko mutwumviriza kuba ni mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, kuba twumviriza bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Mwese turabahaye ikaze canke turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cane. Abari by'umwariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose
mwese turabahaye ikaze kuri mwe mwese mubasha kutwumviriza, kuri mwe mwese mubasha gukurikira ndetse no gutega amatwi ibiganiro byacu. Niba ari ubwa mbere ushenga rero kuri no monesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV, byo nakwanditse sabone kugira ucurabana natwe 5 kuri 5 ucurakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kwategurira ndetse no kubashikiriza. Kaze kuri mwe mwese by'umwariko turabera hamwe by'umwariko amakuru ariko aravugwa cyane cyane ariko aragaruka nyine kubigendanye n'ubuhamya ndetse n'amakuru y'ibanga yamaze kugenda aratangazwa n'abangaba. Kaze kuri mwe mwese tuyatangure by'umwariko tugaruka ku buhamya by'umwariko ibimenyesha amakuru byo mu Rwanda byongeye guterura byandika biti FDLR ndetse na FARDC byarabaye pata rero na rugi. Ubu n'ubuhamya bw'abatorotse by'umwariko bakishyikiriza leta y'igihugu cy'u Rwanda. Iyo bati baragize bati iyo twabaga tugiye kugwana by'umwariko General Justin yaraduhaga amabwiriza yuko rero tugomba kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaduha amasasu ufata by'umwariko machine gun RPG cyangwa se mortier akayifata. FARDC rero niyo yabiduhaga tukajya ku rugamba by'umwariko ikatubwira nuko rero tuzatera u Rwanda. Ku rugamba rero by'umwariko twarasangagayo FARDC, FDLR ndetse n'abarundi. Iyo turi rero by'umwariko twese baratuvanga, abo muri FARDC, abazarendo, aba FDLR ndetse n'indi mihari by'umwariko tukarwanira hamwe mu itsinda rimwe cange by'umwariko turi mu gikumba kimwe nkuko byoma bigaragara cange barace barabitangaza. Aya ni amajambo ya Niyitenga Jerive, umusirikare aherutse gutoroka by'umwariko imihari yitwaje ibigwanisho irimo wazarendo, FDLR by'umwariko aho yari ku rugamba bari bahanganyemo rero n'umuhari wa M23 mu nyuma y'urugamba rumaze imisi ruriko ruribonekeza mu bice bimwe na bimwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yinjiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo agiye gukorera amahera rero by'umwariko kubw'ibyago arahura n'imihari yitwaje ibigwanisho. We nabo bari kumwe rero by'umwariko bikomerezwa by'umwariko bikorezwa amazi birangira binjiye mu muhari wa Nyatura nkuko bama barabitangaza. Mu minsi ya mbere we rero nabandi bashasha baragiye gutorezwa ahitwa Intiti, ni mu myimenyerezo ya gisoda itarengeje amezi 2. Baratangiye kujya ku rugamba by'umwariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Niyitanga yaragize ati iyo twabaga rero tugiye kurwana uyu generali by'umwariko uyu General Justin yaraduhaga amabwiriza yuko tugomba kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba, akaduha amasasu by'umwariko ubashije kuba igikoresho cyose agerageje kuba yofata, haba imbunda zimwe na zimwe by'umwariko yarazifataga machine gun RPG cange mortier cange AK47 n'izindi zimwe. Ati ibyo bibunda rero by'umwariko biremere cyane babihabwaga by'umwariko batitawe by'umwariko ku bushobozi bwabo. Wanze kumvira rero akicwa nabo kubwo by'umwariko kurengera amagara yabo rero bakayoboka bakagwana umuhenerezo barwanya M23 nubwo rero nayo idasiba kubakubita inshuro nkuko bama barabitangaza. Iyo nzira iyo guhara rero amagara yanyuzwemo kandi na soldati Hatangimana Delphine w'imyaka yarugwa muri 20 numwe rero waratorotse umuhari w'abazarendo. Hatangimana by'umwariko na bagenzi biwe baragiye inkarire by'umwariko mu mahoro by'umwariko mu kanya kako guhumbya inyeshamba by'umwariko zibirohamo rero ziba ayo matungo. Abashumba by'umwariko zirabica asigara wenyine yabuze ayacira ndetse nayo amira nkuko byoma bigaragara. Mu gukiza amagare yiwe rero uyu musore we yemerera kujya mu muhari w'abazarendo ndetse agirwa umurinzi w'umuyobozi mukuru wabo. Ati nkabo rero by'umwariko muri wazarendo twarwanaga iyo ngwano by'umwariko turi kumwe nabo muri FDLR, FARDC ndetse n'indi mihari badupangiraga rero hamwe twese. Wumvaga bavuze ngo by'umwariko niba rero batayo yacu iri bushyigwe rero imbere, FDLR iza kudutera ingabo mu bitugu rero FARDC ndetse nayo iraza kutwongerera ingufu, intwaro zose, amasasu by'umwariko, ibyo kurya ndetse n'izindi mbunda zikomeye byose byaravaga muri FARDC. Ndabibutse mwese yuko FARDC ari gisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko gisanzwe kirakorana n'indi mihari igitandukanye.
FIDC FDLR abazarendo abarundi byarabaye by'umwariko umukwe n'umugeni nkuko byoma bigaragara. Ishimwe Patrick w'imyaka iharugwa muri 21 yaramaze igihe rero aragwanira mu muhari w'iterabwoba wa FDLR icakora by'umwariko abonye imikorere yabo rero idahwitse n'uburyo rero uyu muhari wasize by'umwariko uhekuye u Rwanda wamunzwe by'umwariko n'amacakubiri yarahisemwo kuwutoroka nubwo rero byasaga nko rero kwiturikirizaho igisaso kuko rero uwafatwaga agiye gutoroka yahitaga rero yicwa ako kanya nkuko byama biratangazwa. Uyu musore yarashimangiye ko rero intambara bamaze imisi bahanganyemo na M23 bazifatanyaga na FARDC n'indi mihari iri mu bwihuze by'umwariko n'igisirikare c'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko izi ngabo ziyobowe by'umwariko na General Major Sultan Makenga zikabatsindana by'umwariko intwaro ziremere cyane bari bafite nkuko byama bigaragara. Ati twarwaniye ikishishe turi kumwe rero na FARDC turwanira ikibirizi, turi kumwe rero na Maimai na FARDC ndetse n'abazarendo tuzamuka by'umwariko ikirundure turi kumwe na FARDC ndetse na Maimai, twari kumwe na General Jean Marie ni umugenerali w'abazungu aho ngaho niko baca baramwita ku mugozi. Yaravuze ko kandi by'umwariko ukomeretse mu bagwanyi ba FDLR avurirwa mu bitaro bya leta ya RDC upfuye bakamusiga aho ngaho ku buryo rero uba ubona ari ibikorwa by'ubunyamaswa canga se ibindi bintu biteye ubwoba cyane. Aba bose kandi barashimangira ko FDLR ingabo z'u Burundi abazarendo n'ingabo za Kongo zose zaramunzwe by'umwariko n'ingenga bitekerezo ya genocide. Ishimwe Patrick yinjiranye muri FDLR by'umwariko n'abandi bagwanyi baharugwa mu majana 2 ariko harashize imyaka abona by'umwariko ko mu rero bitwa ko barwanira rero by'umwariko batazigera ibyo bita ko bagwanira batazoca barabigeraho rero kuko bakubitwaga inshuro umunsi ku wundi bagatsindwa uruhenirere henshi mu bice bacaga baragwaniramo. Yaragize ati ingenga bitekerezo y'abazarendo FDLR ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi by'umwariko binjiza mu rubyiruko ni yuko rero M23 ari abanyarwanda bagiye gutera Kongo. Baratubwiraga yuko rero by'umwariko nituranguza gukubita M23 tuzaza gufata mu Rwanda. Icyakora rero uko nabonye bameze rero n'intwaro bafise rero n'amacakubiri n'ivangura by'abazonze ntabwo rero bazoca barabigeraho nkuko byuma bigaragara. Umunyarwanda yarabwiye undi ati mbwira uwo mugendana by'umwariko nkubwire uwe uriwe rero ingenga bitekerezo y'abagwanyi ba FDLR yarahawe intebe kuva mu ngabo za FARDC ukagera mu yindi mihari bakorana ku buryo rero ndetse no mu myimenyerezo umusirikare aba yigishwa kwica umuntu wese bise umututsi nkuko byoma bigaragara. Mugisha watorotse aravuye muri Wazarendo arakomeza nawe agira ati hari uwo rero twabanaga witaga General Hadalanka by'umwariko baravuze ngo arakorana n'u Rwanda kandi ari umusirikare wa Kongo ukorana na Mbokani nundi baje rero kumufunga bamuziza ko rero ari umututsi baratuvangura bakatugeraho rero uri umunyarwanda bakakumerera nabi cyane. Umugambi wa Perezida Tshisekedi wo gutera u Rwanda uracyakomeweho ndetse uracyahari. Abavuye muri Wazarendo na FDLR bose baravuze ko kuva mu myimenyerezo by'umwariko yabinjije mu mihari yitwaje ibigwanisho kugeza ku rugamba baba rero barwanira gutsinda M23 ndetse no gukomeza intambara ku Rwanda ndetse by'umwariko bakagwigarurira nkuko byoma bigaragara cange nkuko biri mu buhamya buriko buratangwa n'aba ngaba. Nitanga ati ubuzima narahuye nabwo rero by'umwariko muri Kongo ni ibibazo bikomeye cyane twabaga by'umwariko turi muri ayo mashamba waba uri nko rero kugenda uhura n'umugore rero afise nk'amahera ukayamwambura canga se nka generali wanyu akababwira ngo narabonye umuntu afise amahera menshi cyane ninjoro mukagenda mukamukinguza mukayamwaka yashaka gutera hejuru mugaca muramurasa canga se mugaca muramwica muri rusange mu buryo rero bugayitse. Abandi by'umwariko babatozaga ko rero muri ubwo bwicanyi n'urugomo ariho rero by'umwariko bazokura amaramuko ndetse n'ibindi bikenegwa mu buzima bwa misi yose.
Hatangimana yaragize ati by'umwihariko baratubwiraga yuko ngo tugomba kurwanya igihugu cacu cy'u Rwanda turwana na M23 by'umwihariko bayishinza ko rero ari abanyarwanda turwana nabo barangije by'umwihariko bakajya batubwira yuko rero by'umwihariko niduhura n'umuntu tugomba kujya tumwaka icyo afise kugira ngo tubone uko twobaho tubone isabune ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byokenerwa mu minsi yose. Uyu musore aravuga ko kandi mu ngwano bagwanaga batsindaga nka rimwe rero by'umwihariko mu kwezi ubundi M23 bahanganye by'umwihariko ikabirukankana abakomeretse bagaca barajyanwa mu bitaro bya leta Igoma abapfuye bagaca barasigara aho ngaho. Muri rusange hari impanuro ku rubyiruko nk'uko bizoma bigaragara bitewe n'ibizazane bagiye barahurira nabyo rero mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Babona abicwa rero by'umwihariko imbona nkubone bacuza by'umwihariko abanyagihugu utwabo nabo rero by'umwihariko bakica abo bashaka bashaka amaramuko. Abo basore baragaragaza ko rero ko ubwo ari ubuzima bumva rero by'umwihariko batokwifuriza uwundi wese, bagatanga by'umwihariko inama ku rubyiruko rugenzi rwabo by'umwihariko yo gukomeza kubyaza umusaruro amahirwe rero bafise cyangwa se u Rwanda rutanga aho kwiroha rero mu ruzi baca baragwita ikiziba. N'ibitangaragiza ati u Rwanda rwacu ni amahoro kujya muri RDC nukuba rero by'umwihariko wijyanye mu rupfu mu muriro ubireba. Icyiza rero bakomeza kuba ngaha mu Rwanda bagakomeza gukorera igihugu cabo. Hatangimana we aravuga ko hari n'abandi rero bakiri urubyiruko barasigaye muri FDLR abazari ndetse n'indi mihari, akabasaba gutaha bagafatikanya by'umwihariko n'abandi kubaka igihugu cabo. Ati urubyiruko rero by'umwihariko bagenzi banjye b'abanyarwanda birinde by'umwihariko aba bandi badushuka rero baratubwira ko rero ko tugiye rero by'umwihariko muri Kongo tukabona ibyo twabuze ngaha mu Rwanda. Baratubwira yuko rero tuzagerayo tukabona amahera menshi tugasahura ibintu byinshi, barabashuka. Uva ino rero uzi ukuvuye mu buzima bubi aho rero ugiye urangamiye ubuzima bwiza, ahubwo ugasanga aho wavuye niho rero wasize ubuzima bwiza kurusha iyo ugiye. Witegereje neza ubuhamya rero bw'aba basore burababaje cyane. Witegereje neza inama batanga kandi ni inama zakumvwa na benshi cyane cyane ugwaruka nkuko byoma bigaragara, haba ugwaruka ngaha mu Burundi, haba ugwaruka mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, dore ko bivugwa ko hari ugwaruka rwinshi rufata ingingo yo kujya by'umwihariko kurondera ubuzima mu bihugu bimwe na bimwe by'amahanga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bace by'umwihariko bararonka ubuzima bwiza, ariko ugaca urasanga by'umwihariko baraca barahura n'ubuzima bukanganye cyangwa se ubuzima butari bwiza. Kugeza ubu amakuru yama aradushikira cange aradusumira araca arerekana ndetse by'umwihariko aratangaza abatari bakeya mu nyuma y'ibara rikomeje kugenda riragwira. By'umwihariko aba bana b'u Rwanda bamwe na bamwe baragiye biroha cange barashwashwa ko bagiye kurondora ubuzima bwiza ku butaka bwa Kongo, bikarangira barungitswe mu mihari y'iterabwoba isanzwe irakora by'umwihariko ibintu bitari byiza cyane mbwa muri Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko yerekana ibe bidasanzwe, akaba ariko agaragaza ko n'urugamba rukomeje kugenda rurabera nga ku butaka bwa Kongo, rugaragaza neza yuko n'ubundi ingabo za Kongo zitazaca zirarutsinda. Kugeza ubu amakuru yama aradusumira nuko umuhari wa M23 wamaze kugenda urigarura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Umuhari wa M23 urakomeje kwigarurira ibice byinshi cyane cyane bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradusumira nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba ariko asigura yerekana ingene by'umwihariko nga ku butaka bwa Kongo umuhari wa M23 wamaze kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane cyane umujyi wa Minova nkuko byoma bigaragara. Minova iraherereye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe nkuko byoma bigaragara. Abatari bakeya by'umwihariko ntibajya umunwa mu kugaragaza ko uyu muhari wa M23 ukomeje gutahukana insinzi ndetse ukomeje no kuca uragura ibirindiro byawo. Mu makuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko bitaha mu kanya turagaruka ku bibazo bimwe na bimwe abasuda b'abarundi bariko barahurira navyo muri Kongo, aho by'umwihariko wongeye kwibonekeza amasanamu amwe namwe n'amashusho ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ibiziga
ibiziga by'abasoda b'abarundi bakomeje gupfa muri Kongo ndetse n'ababyeyi babo bafise abasoda abana barungitswe mu gisoda muri Kongo bakaba ariko barifuza kumenya agakuru kababo ariko turaza kunyera turabahereza amakuru aremere cyane. Ndabashimiye kuri mwe mwese mubasha kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu ngaha kuri Burundi News TV. Dusubire mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa.